Ego reka ndabasaba mufate Bibiliya zanyu rero. Turaba mu gitabo cy'Abigalatiya igice 5 umurongo wa 16 n'umurongo wa 17. Igitabo cy'Abigalatiya ibice ni 5. Reka ndabasaba mu vyaguruke dusome ijambo ry'Imana turyubashe. Abigalatiya ibice 5 umurongo wa 16 n'umurongo wa 17 handitswe ngo ndavuga nti mugendeshwe na mpwemu niyo mutazoshitsa ivy'akameremere kanyu kifuza, kuko akameremere kifuza ivyo mpwemu yanka, kandi mpwemu yifuza ivy'akameremere kanka, kuko ivyo nukuvuga akameremere na mpwemu, kuko ivyo bihiganwa ngo ntimukore ivyo mugomba. Amen. Urashobora kuvyagira ahandi turaza kuhasoma mwicaye n'amahoro. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Ku munsi wa kane uheze oya uwundi umenga niyo twari dufise louange na adoration. Apana uyu uwundi uheze twari dufise louange na adoration. Jewe nari muhira nkuko nyene bisanzwe, urumva uri umupastor uterezwa gusoma ijambo ry'Imana, utereza kurimbura ijambo ry'Imana. Nari muhira hama ndafata Bibiliya kugira ngo mbe ndasoma, numva vraiment vy'ukuri ko nshaka gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo numve ico Imana yonganiriza, numve ico Imana yovugana n'ubuzima. Hama ndiko ndasoma numva ndongowe gusoma mu gitabo c'Abaroma. Amen. Numva ndongowe gusoma mu gitabo c'Abaroma igice 8 guhera ku murongo wa mbere gushika ico gice ndagihejeje. Aho hantu naragerageje kuhatira ko attention, ndagerageza no kuharimbura ko cyane mu buryo bukomeye kugira ngo numve ikintu Imana vy'ukuri shaka kunganiriza aho hantu. Ariko ikintu cyantangaje, abari ngaha ku munsi wa kane uheruka mvuga yuko twari dufise louange, murabizi yuko na Revera ari ahantu yasomye naho nyene. Yarasomye aho hantu nyene, arahasoma kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 13. Hama duhejeje turaganira, turabonana muri biro, turavugana kuko we ni yarazi yuko nanje nariko ndahasoma. Amen. Shaka munyumvirize ikintu nshaka kuvuga. We ni yarazi yuko namye ndiko ndaharimbura, kandi ndaharimbura mu buryo numva yuko umenga buri special gusumba uko nari sanzwe ndimbura ijambo ry'Imana. Ariko ikintu cyantangaje niki nuko jewe ndi muhira numvise nyoboye gusoma aho hantu no kuharimbura, hama nawe yumva nawe nyene yumva ashaka gusoma aho hantu no kuharimbura. Icyo kintu narumvise kintangaje. Jewe igena ko ndasoma numvise Imana iri kiranganiriza kuri ijambo rivuga ngo ubugingo bwo mu mpwemu. Amen. Ubugingo bwo mu mpwemu canke ubuzima bwo mu mpwemu canke ubuzima bwo mu bwami bw'Imana. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndifuza yuko kino gitondo hagira ikintu mpwemu yera aganiriza ubuzima bwawe, hagira ikintu mpwemu yera azana mu buzima bwawe, cinjire mu buzima bwawe, hiyongere mu kindi kintu muri kino gitondo mu buzima bwawe bw'impwemu. Kuko ijambo ry'Imana iyo rihishuwe riba rizanye ikindi kintu mu buzima bwacu. Amen. Numva mpwemu yera ariko ndongorera cyane ku buzima bw'agakiza, ubuzima bwo mu mpwemu, ubuzima bwo mu mpwemu. Ahantu duhejeje gusoma no mu Baroma igice 8 hose ijambo ry'umutwe n'ubuzima cyangwa ubugingo bwo mu mpwemu. Ariko mu nkundire
mpere ngaha hano twasomye mu Bigalatiya igice cya 5 umurongo wa 16 n'umurongo wa 17. Shengero bana b'Imana, nagomba ndababwira ikintu kimwe numvise kinteye ubwoba mu buzima, na cyane cyane muri urugendo rw'agakiza turimo. Kimwe gikomeye cyane, iki kintu twita kameremere. Alo, kameremere canke mu gifaransa caractère canke nature humaine mu majambo make. Iki kintu kirakomeye, kiratangaje, kandi hari igihe usanga tucitiranya n'ubuzima bwacu bw'impwemu. Amen. Ariko reka mvuge kuri iki kintu kwanza imbere ko nshikaho hano. Nagomba ndababwire, Imana twebwe hari igihe nibaza yuko hari igihe bihora bishika tugatwagwa kuri iri jambo cyane cyane rivuga ngo Imana ishoboye vyose mu buzima bwacu. Imana izi vyose mu buzima bwacu. Imana iri capable n'ikintu cyose mu buzima bwacu. Ariko nagomba ndababwire, hari ikintu kimwe Imana yaturekeye, Imana yadusigiye. Icyo kintu novuga yuko rimwe kitubera ikibazo, ikindi gihe kiratubera inzira y'umugisha. Niri jambo yuko Imana yahaye umwana w'umuntu wese guhitamwo kugira shwa mu bintu Imana ibiri kiravuga. Murabona n'uyu mwanya ndiko ndigisha, murabona ko ndiko ndavuga ijambo ry'Imana. Umuntu wese yicaye ngaha muri kino kibanza arafise uburenganzira bwo kwemera ibi bintu ndiko ndavuga cyangwa uburenganzira bwo kubihakana. Aha hantu rero niho hantu hatereye ubwoba ku buzima bwacu. Raba ndabereke, Satani mu ijuru nta cyaha cyariyo, nta cyaha cyari bwaze, ariko no mu ijuru hariho shwa yo guhitamo icyo umwana w'umuntu yokora. Peu importe aho kwisanga hose, naho Imana yo gufata muri kino gitondo Papa Jordi ikakuduza mu ijuru kaja gutemberayo, ni wagaruka ugaruka ufise amahitamo naho kwisanga uri imbere y'Imana. Guhitamwo n'ikintu gifatanye n'ubuzima bwawe bwose. Imana mu buzima bwacu iravuga, ariko guhitamwo ni twebwe tubifata. Ni twebwe duhitamwo kwemera icyo Imana ivuze cyangwa kwanka icyo Imana yavuze. Ariko nagomba ndababwire, no kwisanga mu bwiza bw'Imana bwa bundi bavuga ngo ijuru rya kangahe, naho ushikaho hantu ugumana uguhitamwo. Uguhitamwo ni gutandukana nawe. Nico gituma uzosanga naho umuntu akijijwe aracyafise ibintu bimwe akwegana navyo kubera iki? Nivyo yahisemo. Alo, amen. Adamu na Eva mu itongo rya Edeni, naho icyaha kitari bwaze mu isi, mu buzima bwabo ntibari bazi gukora icyaha, mugabo bari bafise guhitamo. Murabona ingene biri très dangereux. Murabona ingene Imana kuduha shwa guhitamo mu buzima bwacu ari ikintu giteye ubwoba. Irabashira mu itongo, nta cyaha bari bazi, ntibari bazi nuko bagenda gusa, ariko hejuru y'ivyo bintu vyose bisa neza Imana yaremye, bari bafise ikintu kimwe, guhitamo. Nico nawe uyu munsi ufise, nico nawe uyu munsi ugendana naco. Raba no mu buzima bw'agakiza, Yesu yaraje aradukiza, aratwimura dukura mu isi y'umwiza, aratuzana na cyane cyane abamwemereye, atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe, mu bwami bw'umwana wayo. Imana twimura mu bwami bw'umwana wayo ikunda cyane. Ariko naho bimeze uko, twaragumanye guhitamo. Ntibaze bakubeshe, uru rugendo rw'agakiza turimo nimba rumeze neza nuko wahisemo mu buzima bwawe ko rugenda neza. Nimba rumeze nabi nuko navyo nyene wabihisemo. Imana nisho umviriza, Imana nishobora kugufavoriza guhitamo. Oya, kuko ikintu cyose ubayemo uyu munsi kivana n'ivyo uhitamo. Nagomba nakubwire ngo no gusenga muri urugendo no guhitamo kwawe, kuko vyose bifatanye no guhitamo.
nimba mubona nshobora kubandanya muri urugendo rw'agakiza nkabandanya afise inkomezi zinshoboza nuko ubwa mbere nahisemwo gusenga kugira nsenge bikunde yuko urugendo rubandanya. Amen, amen. Rero ntiwiyumvire ngo Imana izobikuraho. Muhora mwiyumvira, ingena bwihira kimwe, muhora mwiyumvira kuko umwana w'umuntu azoba transforme kabiri. Umwana w'umuntu azoba transforme kabiri kugira ngo bikunde ko abana n'Imana. Uko tumeze uko twakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza, twarabaye transforme, mugabo si transformation totale. Hahinguwe impwemu yiwacu. Muriko muranyumva? Impwemu yiwacu ni Imana yahaye agakiza. Ni Imana yahinguye icikiyera. Ariko iyi mpwemu dufise iba muri uyu mubiri tugendana. Mwame mwibaza ikibazo. Kubera iki Imana yahaye impwemu iyihindura yera isa nayo, ariko ifata iyi mpwemu ikiyigumiza mu mubiri w'umwana w'umuntu wamufise intambara muri munsi. Kubera iki? Ikwerekeneza yuko haracariho guhitamo. Peu importe aho wogenda hose. Ni vya bintu bizanye mu isi y'umubiri bakubwira ngo naho ufise vision yaho wifuza gushika mu kazi kiwawe utagira discipline nta uja. Uti disciplina ntugenda. Ego urafise amafaranga, ego urafise ivyo ukeneye gukora, warabiteguye. Mugabo ivyo vyose wotegura bitegereza ko biri discipline. Imbere yuko utangura igikorwa, imbere ko gitera imbere gishike kure, ubanza gusonza. Ubanza kwanza kwiheba kugira ngo ico gishaka kuvyara kivuke neza. Amen. Rero ibi ndiko ndavuga mu mubiri bavyita discipline, ariko mu isi impwemu ni ndiko ndababwira navye ni choix no guhitamo. Haleluya. Amen. Rero ivyo Imana ntavyo yakuyeho nta n'ivyo gushika umunsi Bibiri ivuga ngo Yesu niyo yaserwa ku bicu. Imbere ko tumusanganira tuzosubira kandi duhingurwe basha. Niko jambo ry'Imana rivuga. None niba twarahinguwe basha totalement, uko guhingurwa gusha ukundi kuzoza kwiyongera kuzoba kuje kwiyongera kubera iki? Kugira ngo kukwerekereza yuko n'uyu munsi uri hano mu ijuru uzohashikanwa no guhitamo neza. Niba baririnje rivuga ngo hitamo neza, hitamo Yesu, nawe Satani we n'umubeshi. Twasomye ahantu havuga ngo ndavuga nti mugendeshwe na mwemu niyo mutazoshitsa ivya kameremere kanyu kifuza. Kuko ivyo uko ari bibiri, kuvuga kameremere hamwe na mwemu. Ndiko ndavuga mwemu, ndiko ndavuga ubuzima bwo mu mwemu. Kameremere nayo ndiko ndavuga ubuzima bwo mu mubiri. Gukora vya bindi nyene bisa n'ukumenga nagakiza ama activity ni yayanda bandanya naho wakijijwe. Hari abantu batazi yuko umunsi bemera kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo bahisemo kugira ivyo baheba no kugira ivyo bakira. Hari abantu muri twebwe ivyo bibano bibagora gutahura. Hari umukristo agifatanye n'ivyo mwisi kandi yitwa ikoreka cya mwijuru. Bene data, Imana n'ubuzima bwayo birafise ikibanza cyavyo, n'umubiri wari ufise ikibanza cyawo igihe twari turimwo. Mugabo kirazira yuko iri jambo ryaranteye ubwoba aho Yesu yabwiye barababwira ngo bamubwira ngo twarakora ibitangaza mu izina ryawe, twarakiza, twarabwira abantu ubutumwa bwiza bagakizwa. Urabona ko mpagaze imbere yanyu ndiko ndababwira. Mugabo mu buzima bw'iwanje nimba ntahisemwo guhimbara Imana, naho ndiko ndababwira iyi ni ingabire Imana yampaye kugira ngo itungisha abantu ijambo ry'Imana ibashikane kure. Mugabo ndashobora kuvuga ibi bintu vyose ubuzima bw'iwanje ntaza handi hantu ndiko ndabutwara, nta gitangaza kirimo. Nagomba ndababwire imbere y'Imana nta muntu numwe ahambaye ahari sauf uwumvira ico Imana ivuga gusa yabande ntaza gukange nibibaho. Imbere y'Imana hakeneye sainteté, hakeneye obéissance, ibindi nibikenewe. Imana nta cyubahiro wikanga. Narabariye wa musabwira ni nawe uza ngaho ukaririmba ukabwira ngo uri umunyecubahiro uramba, nta cyubahiro wongeye ko kuriyo, ntacyo wongeye ko kiranengesereye. Nawe utoreka kubikora naho nyine ntacyo ukurako. Nene mwumva bisa nuko atakazi dufise. Uramaze kubona umuntu fata uri muri entreprise nk'akarorero, mwunguka ntacyo vyongera kuri entreprise, muhomba ntacyo bihindura, biragoye gutahura. None ndababaza, nimba Imana twirata tukayishima tukayibwira igitinyiro tukayibwira ubukuru atara kimwe biyongerako,
birateye ubwoba tubayeho mu bundi buzima butandukanye n'ubwo tugombako. Ariko muri ivyo cyo wiyumvira none nimba icyubahiro ataco twongerako kandi atari cyo dukurako, kubera iki yaduhamagaye? Kubera iki yadutoranije? Kubera ko umwana wayo yemeye arafa kugira ngo je nawe turagura ubuzima bw'agakiza turimo uyu munsi. Nagomba nababwire muri kino gitondo, ubuzima bwo mu mpemu n'ubuzima bw'umubiri ntimubivange, ntimuvyitiranye, si bimwe. Ntushobora kuza gusenga uyu munsi ukaza ku masaha ushakiye nk'umuntu agiye muri mariage uje gusenga. Amasaha yo gusenga n'umwanya wo kuja muri mariage biratandukanye. Urashobora gucegwa muri mariage mugabo kirazira gucegwa imbere y'Imana. Mugabo ibi kubera gutwagwa, kubera kumenyera bana b'Imana, Imana ndayishimiye cyane yuko tuyisenga tutayibona. Yaremeye irinyegeza imyaka yose kugira ngo irazi uko umwana w'umuntu amenyera, irazi ko umwana w'umuntu muri we harimo kumenyera. Avuze ati hamwe bombona vyoba biheze. Nimba Imana duhamagara ngo tubeho ubuzima bw'imwembe, nukugira ngo ubu buzima bwose bufatanye na kameremere k'umubiri tubwicisha ubuzima bw'imwembe. Hari umuntu ari ngaha yibwira ngo ibimunanira byose ngo ni Imana izoza kubikora mu buzima bwiwe, nta vyizoza gukora. Oya, ni wowe uzohitamwo gufata umwanya kugira ngo ivyo bintu bive mu buzima bwawe, kandi ivyo navyo bizotangurana na shwa yo kwemera gusenga. Kandi ababwire ubuherukana navuze nti umuntu akijijwe hariho inkingi zibiri. Ubuherukana navuze zitatu, umugabo nagiye kubirimbura asanga ni zibiri. Inkingi zibiri ziranga umuntu akijijwe, kandi izo nkingi atazifise, izo nkingi zidahari, n'uyu mwanya ndiko ndavuga mu buzima bwawe zidahari, reka kubesha abantu ngo urakijijwe. Ntabibaho, ntibishoboka. Inkingi ya mbere, ntushobora kumbwira yuko wihanye ukakira Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, ariko ukabaho udafise ijambo ry'Imana, utarimbura ijambo ry'Imana, udafise Bibiliya ngo urimbure ku ijambo ry'Imana. Ntushobora kumbesha, ntibikunda, ntibishoboka. Ico ntigikunda. Ntangure ku ijambo ry'Imana kubera iki? No kugira ngo ufate umwanya wo gusenga bivana n'ivyo warimbuye mu ijambo ry'Imana. Bivanya n'ivyo warimbuye mu ijambo ry'Imana. Rero umuntu adafata ijambo ry'Imana ngo agirimbureko, arimbure icyo Imana yomuganiriza, nta buzima bw'imwema afise. Nta buzima bw'imwema afise. Ntuzoshobora kuja guhagarara imbere y'Imana ibwire ngo mbabarira ngo vyaranikubwiye ati warabuze inkomezi zo gusoma ijambo ry'Imana. Okay, ntajyo wasomye, ntajyo washoboye gusoma. Iryo wumvise warihaye ikibanza kingana gute? Amen. 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 Iryo wumvise warihaye ikibanza kingana gute? Iryo urimbura rifata ikibanza kingana gute? Nagomba nababwire, twese ntitwavutse tuzi gusenga iminota 2 gusenga. Twatanguye twese buke kugeza aho tugeze uyu munsi tujya guhagarara imbere y'abantu tukabayobora. Ariko vyose vyatanguye buke. Nagomba nababwire ngo n'umunsi Imana yaduhamagara ntitwari tuzi ko dufise imihamagaro. Mugabo muri uku kubandanya turamiriza gusenga niyo vyatuviriyemo no kumenya ko dufise imihamagaro. Iyo tutabandanya nta muhamagaro wanyu. Iyo ntabandanya gusenga uyu munsi nako mpagaze imbere yanyu. Ni kubera ko uyu munsi mpagaze imbere yanyu nuko nahisemo ni shwa nagize mu buzima bwanyu. No kugendana n'Imana no kubaho ubuzima buhimbara Imana. Nivyo uhitamwo, nta muntu abigutoreramwo. Nta muntu abigutoreramwo, ni wowe ubihitamwo. Ni decision ufata. Kandi iyo decision imisi yose nagomba nababwire ivy'Imana imisi yose birafise ikiguzi. Ntushobora kugendana n'Imana uzi ko atakiguzi ushobora gutanga ntibikunda. Yesu yaravuze ngo nuko uyumva ko akereye kunkurikira niyikorere umusaraba wiwe. Nafata umusaraba wiwe awikore kuko je nanje nikoreye wiwanje. Apana kuja igorogota. Niyeka navuga ngo gufata umusaraba ngo tujigorogota. Oya, yeka nakubwira ngo fata sacrifice zose. Ikiguzi cyose bigusaba kugira ngo bikunde yukujana nanje. Ugendana nanje. Amen. Imana ishimwe. Ndavuga ni mugendeshe na mpwemu
niyo mutazoshitsa ivya kameremere kifuza. None umuntu yakijijwe, umuntu yakiriye Yesu, umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, nk'umwami n'umukiza wiwe, arashobora kugwa akagenda. Nagomba ndakubwira, nimba atavyo waruzi, genda ubisome mu ijambo ry'Imana. Umuntu yakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza, reka kwanza ndeke kuvuga ivyo bito. Umuntu yabaye umupastori, umuntu yahagaze imbere yanyu akabashingira intahe, akababwira ivyo Imana yakoze, mukamubona yuko harimo ikintu Imana yamuhaye. Iyo ahinduye ubuzima, ivy'impwemu ntibibe bikiro nk'ikibanza mu buzima bwiwe, nagomba ndababwire uwo muntu amaherezo azogwa. Nta buhinga burimwo, ntiwiyumvire ngo ari ibintu birebire bihari. Inkomezi z'Imana ziza ku muntu asanzwe azirondera. Amen. Imbaraga z'Imana ziza ku muntu asanzwe azirondera. Hari abantu uje wumva umuntu umupagara akubwiye ngo ego ngo Imana ngo izotugirira neza, ngo Imana izotugirira ubuntu ngo tuzomenya Imana. None ndakubaza, ubu buntu nabwo wagiriwe bwo kumva ijambo ry'Imana, wibaza ko ari ubuntu nyabaki? Wibaza ko ari ubuntu nyabaki? Ngo ntaco ngo tuzorindira Imana, ngo Yesu niyaza ngo tuzomusanganira. Nagomba ndababwira ikintu kimwe, inkomezi zo gusanganira Yesu zitangurana n'inkomezi ufise uyu munsi. Nimba uyu munsi atazihari, nagomba ndakubwira ngo nizo gusanganira mwami Yesu ntazo. Ndabaha akarorero gatoyi. Mwisi y'umubiri, mu gihugu cyacu murabona ko ari ama situation agoye, kandi Imana ishimwe yuko n'indongozi zivyemanga zikavyemera yuko ari situation zigoye ziremereye. Ivyo sininda kubabwira ngo musenge ngo mwumwera bibabishurire, mwenyene muravyiyumvamo kandi nivyo mwirirwa mubona. Uburasyo twara dutanga mu myaka 2 heze, ubishobora kuba yarigwije na kabiri. Siko amafaranga yaramaze kumanuka, pouvoir d'achat yayo iri hasi cyane. Ndababaza ikintu kimwe, ubu barabishika mukavyiyumvira mu mitima y'abarundi ingene bameze, ubu Yesu yoza muri yeta imeze uko, mwibaza ko abantu mu mitima yabo bameze gute? Kuko ndazi muri twebwe utabeshejewe n'ubuzima bw'impwemu, utabeshejewe atarabe igihugu cacu mwisi y'impwemu, ukakiraba mwisi y'umubiri, nagomba ndakubwira usanga washavuye, usanga widoze, usanga wabaye, kuko si ibintu urinda kurondeza sohoka hanze ubaza ikintu usanga gitandukanye n'ico waruronka. Amen. Nenda babaze, mwana muvuga yuko muzosanganira umwami Yesu, mukumusanganira murazi ibintu bizoba kugira ngo bamusanganire, ntiturashikayo. Nimwipime rero muri bituriko turacamo ngaho iwacu, hama mwumva ingene mumeze. Ubu isi higeze abantu bavuga ikinyoma nibo bemewe, uvuze ukuri ucika umwansi. N'umuntu akijijwe hariho benshi batagishaka ko umuntu ababwira ukuri, ashaka yuko umubwiriza ashaka. Muriko muranyumva? Ijambo ry'Imana arumva yuko ari ryo, ntasiba gusenga, yamaza gusenga imisisi, mugabo ukuri Imana ivuga naho akeneye kugufatanya n'ubuzima bwiwe. Mwibaze ko birida gusaba kugira ngo duhishurirwe ngo Imana ngo irinde kubitwereka. Turabibona. Hari uburero bumwe bukwereka yuko umuntu vy'ukuri Imana avuga ko aza kurondera, vy'ukuri siyo Mana aza kurondera. Siyo Mana aza kurondera. Narigeze kubabaza ikibazo umunsi umwe, ndababaza nti nimwibaze ikibazo, mbega muza kurondera Imana kuko muyikunda cyangwa reka nanje nishiremo, tuza kurondera Imana kuko tuyikunda cyangwa tuza kurondera Imana kuko twikunda? Kuko ndiko ndavuga ko twikunda, no kuvuga yuko nzi imbere y'Imana kugira ngo imivyo jewe ngomba. Nta kindi kintu gituma nzi imbere y'Imana no kugira ngo nakire c'est tout. Mugabo ivyo yo imbarira nta na hamwe duhurira navyo. Shengero, nagomba ndababwira ikintu kimwe, hari abantu bazotangara kuko bazosanga vy'ukuri urugendo rwose bamaze iminsi imyaka n'imyaka bagenderamo, bagasanga baribeshe nko kwijambo ry'Imana rivuga ngo hari abantu baza kundondera ngo bibesha muri bo, bibesha. Gushika Yesu agarutse, karaktere yawe n'ubuzima bw'impemu bizokwama binyunyurana gushikaho kimwe
gitsinda ikindi. Nimba uyu munsi rero uri ku munzane wicara ukipima ugasanga isi y'imwemu iraremereye gusumba isi y'umubiri, nuko isi y'imwemu ari ugaburira kugira ngo ineshe isi y'umubiri. Nyene twicaye hari umunzane, wewe uricara ngaho ukiyumvira muri wewe ivyo ugenderamo Imana itagomba, ivyo ugenderamo ivyo Imana idashaka, ibiganje ubuzima bwawe, biganje ivyimviro vyawe, ubishize ku munzane, nukuvuga kameremere namwemu, ubipimye ico ubona n'ubu nyene vyiyumvire, ubipimye ico ubona kiremere gusumba ikindi wumva ari icyaha. Umaze kumva ikiremere gusumba ikindi cyumenya n'inzira uri kurafatiye ariyo. Narabariye Imana hari ibintu bimwe ikora vyandengeye, hari ibintu dusoma mu ijambo ry'Imana birenge nyene murashobora kuva biyibaza. Hari igihe dutwagwa, nonabwire, hari igihe dutwagwa n'ibindi bintu tukibagira yuko Imana ari Imana ifise ingingo yamaze gushinga. Murabi iki kintu, Imana yarafashe umwana wayo iramwica, arapfa. Mu bisanzwe kajya karaga kengego kuko umwana w'Imana ntiyarakwiye gupfa. Ngo kubona Imana ipfa byari ibintu biteye isoni, byari ibintu bibabaje, byari ibintu bitabaho, ariko iyemera yuko umwana wayo apfa kugira ngo atange ubuzima, hama ubwemera abuha ikibanza mu mutima wiwe. Ivi byose Imana irabikora kubwo urukundo Imana yakunze abari mu isi. Hari igihe tuvuga ngo urukundo rw'Imana ruratangaje, rurakomeye, nuko gitangaza, rurarengeye cyane ivyo ngo Imana yadukunze takintu kimwe twakoze. Ivyo byose nivyo, nukuri nivyo, mugabo limite yavyo nukwinjira muri Yesu Kristo. Mushobora kumuvyidoga ngo bizo urugero rukundo yagukunze, yarugukunze gushikaho winjire muri Yesu Kristo kugira ngo ubeyo. Urugero rukundo rwakurondeye kugira ngo winjire, niwe mara kwinjira kirazira kuvayo, kubera bidashobora kuvayo, birakunda yuko naho nyene uvayo bivanye n'ingene ubuzima bwawe butwara ngaha kwisi. Ndasubiramwo, kubaho ngaha kwisi nuguhitamo kwawe, ni shwayi wawe. Kuva urushengero rutangura, ijambo ry'Imana riravuga ku munsi wa kane, riravuga ku munsi wa Mungu, ariko ingene ungana uyu munsi n'ingene ubuzima bwawe bungana nivyo wafunguye kuva umunsi uru rushengero rutangura. Amen. Imana iradukunda, Imana yadukunze turabanyavyaha, Imana irarengeye urukundo, ikunda abana b'abantu. Nagoma ndababwira, n'abana b'abantu batarakizwa nabo nyene irabakunda, ariko nababwiye, naravuze ni muri Bibiliya narasomye ibintu bibiri byantangaje. Ubwo rukundo rwose rungana uko, umuriro udahera ntawe yazimye, yarawuteguye. Murigera musoma muri Bibiliya ngo yarawukuyeho, ngo ko Yesu yadufiriye ngo Imana yaciwukura. Mwarabisomye? Urahari kuko intumva zizowujamwo. Abantu batumvira Imana bazowujamwo, nta gitangaza kizoba kirimo. Ikindi kintu cyantangaje niki, ni umugani nyene Yesu yaciye ushaka kwigisha abantu ingene ubwami bw'Imana bumeze n'imigabane iri mu bwami bw'Imana. Umugani w'umwana w'icangazi, naratangaye ahantu. Se wiwe birivuga ngo yamategereje kubishima ryango vy'umuryango, arindire yuko umwana wiwe azogira gute, kwazogaruka. Nivyo narabaza ikibazo kimwe, ko yamukunda yarigeze aja kumurondera. Kubera ko atagiye kumurondera wibaza, kubera umwana wiwe yarazi muhiri wabo. Umwana yarazi muhira. Se wiwe arashobora kuba yarafise amakuru yuko ari mu gisagara, amafaranga ubutunzi yamutekereye ko arabwo. None mwibaza ko bitamushikira. Byaramushikiriye, yarabizi, ariko ntiyigeze ava muhira. Yashatse ku mwana ari uwava hariya asubira iwabo. Nabariye nti urugendo rw'Abisirayeli nta gitangaza kirimo, basubiye aho bategerezwa kuba bari. Hariyo bibaza ngo ngo bavuye muri Egiputa ngo bagiye aho Imana yabateguriye. Oya, hajya basubiye naho Imana yari yaravuganiye na Aburahamu, bari bagarutse.
tujuru ngaha kwisi ni rugendo wo kugaruka iwanyu. Nta gishasha gihari. Nta gishasha gihari. Nico gituma igihe cyose utari mu buzima Imana yavuze, utari mu vy'Imana yamikubwira utegerezwa kubamwe, wama wumva ata mahoro ufise. Kubera iki? Nturi wanyu. Uzobona umuntu wese mu gukora ikibi yinyegeza kubera iki? Si wabo. Na hanu yahungiye, iwanyu urahazi. Iwanyu ni mu buzima bwejejwe, iwanyu ni mu buzima bw'impwemu. Jamais. Ntuzofa kubera iki? Kubera natire y'ubumana iri muri we. Bibiliya ivuga ngo imaze kurema Adamu imuhumikeramwo, acagira impwemu, imushyiramo impwemu y'ubuzima. Ijya impwemu yamuhaye. Yaba bazoja mu ijuru ntibazopfa, yaba bazoja mu muriro udahera ntibazopfa. Kubera iki? Ni burya buzima bw'ubumana. Ijya mpwemu Imana yahumekeye mu mwana w'umuntu ntifa. Kubera iki? Ni natire y'Imana. Ni mu yandi majambo Imana yafashe ubumana ibushira mu muntu. Nico gituma mwibaza ngo yafuye kuvuga ngo abantu bakora ibibi ngo bazosha ubuzima bwabo bwose ngo ntibazofa. Mwibaza ngo n'umuriro wananiwe kubaturira. Oyaye. Yesu umuriro wananiwe kubaturira. Nijya natire Imana yahumekeye mu munsi yari Adamu na Eva. Yamuhaye ubumana bwayo bushira muri we. Niyo itapfa. Umviriza ahantu. Hanteye ubwoba. Kugira ngo ndabereke combien kameremere y'umwana w'umuntu iteye ubwoba. Mu Baroma igice cy'umunani umurongo wa 3 haravuga ngo iki vyagezwe. Murashobora kubashiraho. Shira Baroma igice cy'umunani umurongo wa 3. Mwumva ahantu. Mwumve combien turi mu ntambara ikomeye yo kwicisha kameremere tuyicisha ubuzima bw'impwemu. Nta yindi ntambara dufise. Nijya twasonye mu Galatiya ngo ivyo uko ari bibiri vyaba biriko biranigana, nta yindi dufise. Nuko umuntu avuga yuko mu yandi majambo umuntu yarakwiye kwibwira yuko ari stable mu gihe impwemu yiwe biganza kameremere. Apana mu mafaranga, apana mu butunzi, apana mu vifise muhira. Oya, umuntu ari stable ryari igihe impwemu iganza kameremere. Iki vyagezwe bitagize gute? Bitashoboye gukora kuko bifise intege. Kuko ivyagezwe bigize gute? Ivyagezwe bifise intege nke. Okay. Aha. Entre ivyagezwe na kameremere nije gifise inkomezi. Musome neza uyu murongo. Mwezi majambo natire y'umuntu iraremereye kuburyo yaremereye isuma n'ivyagezwe vy'Imana. Musome neza ijambo ry'Imana. Murisome muri curura. Iki vyagezwe bitari gushobora gukora. Apara kuvuga ivyagezwe kuko ivyagezwe nituvuga ngo nije rifise inkomezi. Oyaye. Bifise intege kuko vyasanze karaktere yiwanje. Irakomeye gusumba ivyagezwe. Nico gituma Imana yishe umwana wayo. Kugira ngo ubu buzima bw'ubumana ndiko ndababwira bucungugwe. Bwategerezwa gucungurwa n'ubundi buzima bw'ubumana. Ivyagezwe nivyo gukunda gucungura ubuzima bw'ubumana. Nawareni nta wundi muntu vyari gukunda yuko aji kuzimu ngo aveyo atari umuntu afise natire y'Imana. Kugira ngo Satani bamwaka urufunguruzo vyategerezwa yuko Imana ari imusanga ikuzimu imwake igaruke. Umwana w'umuntu gwera kubakozi b'Imana gwera kuri Adamu gushika mu vyayishuro Yohana aba profete bose nta numwe yari capable kujikuzimu ngo aveyo. Nta numwe yari capable gushika imbere ya Satani ngo agaruke. Nta numwe sauf Imana. Rero bariko babwira ngo ivyagezwe n'ivyashoboye gukora ntibashaka kubabwira ngo ivyagezwe ngo nivyo ngo bitadushoboye. Oya, ni mwebwe mutabishoboye. Ni mwe mwana mwabinaniye. Karaktere yiwacu niyo yabinaniye. Kubera iki? Karaktere y'umuntu Papa Jordi. Karaktere y'umuntu itishije umwana w'umuntu atayicishije ubuzima bw'impwemu biragoye. Uzokumva kubira ngo namanisanga muri iki kintu nkasanga nagiye. Sivyo je ndaba. Ufise umwanya wo gusenga ungana gute? Ufise umwanya wo gusenga kuko ntavyo uzonese udafise umwanya wo gusenga. Ntibikunda. Barabimana mwicenga nta formule yindi hari muri ubuzima bw'imwe dufise. Soma ijambo ry'Imana, fata umwanya wo gusenga. Kandi ko ndavuga gusenga, ndiko ndavuga amasengesho personnel ku giti ciwawe. Ndiko ndababwira amasengesho nkaya turimo, ndiko ndababwira n'amasengesho yo kwisonzesha ku giti ciwawe.
ntimuze muvuge ngo ntimwabwiwe ijambo ry'Imana. Tureke kwihenda, tureke kwihenda. Ivy'imwemu utabitwaye uko vyategerezwa kuba, menya yuko ari ahantu kanaka utegerezwa gushita, utegerezwa kunanirwa. Nta mwana numwe w'Imana, nta mwana numwe Yesu Kristo yacunguye amuha ubuzima ashobora kumbwira yuko adafise communion n'uwamuremye. Kuko ni ijambo ry'Imana ritubwira ngo abo yacunguye yabahamagariye kugiranira imigenderanire hamwe n'umwana wayo ikunda cyane. Mu Gifaransa avuga ngo abo yacunguye yabahamagariye kugira communion n'umwana wayo. Amen, amen. Ariko ndagusubiramo muri kino gitondo, ibi byose ubona navuze, ntiwibagire yuko ufise shwa. Ntiwibagire, ntubeshere Imana, kuko si Imana. Kuko Imana yaramaze, nagomba ndabwire, Imana yaramaze guheza gukora ivyo yategerezwa gukora kugira ikuronke, yarabihejeje. Ubu ni wewe ukwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ubeho mu buzima Imana ikugomba. Ni wewe. Hari abantu rero isi imaze kuryoha ku buryo bibagira yuko hari ubundi buzima bwo mu mpemu buhari. Burahari. Nimba umugabo wawe ashobora kukugurira igitenge akagurira impuzu nziza akakwambika neza, nagomba ndakubwire uvyambare, mugabo umenye ko ntuzobijana mu ijuru. Gendera mu modoka nziza, ba mu nzu nziza, isiga amaranga ava muri Europe, isiga amaranga yose avahe, mu mugabo umenye neza yuko niyo nzu yiwawe ntayo uzojana mu ijuru. Mu ijuru uzotumberezayo ubwo buzima bwawe. Nabo nyene yaba bubi canke bwiza uzobutumberezayo, bazokubaza. Hari umuntu kumererwa neza bimwibagiza ko Imana ihari. Ivyo binabare mu minsi yeze, umuntu ashobora kuva ngahi Burundi yambara neza, yitwara neza, yagera muri Europe ngo nabonye ngo nabino ngo niko bambara. Oya sivyo, turi mu yindi si, turi mu bundi bwami. No muri Europe ari abubaha Imana batambara nk'abajya. Gakuza mushaka kutubesha. Ngo ni muri vacances, ngo ilifoko tu muri vacances. Uri muri vacances mu mpemu uraja muri vacances. Bene data, hari ibintu bitaba mu isi y'imwemu. Hari baba Jordi, hari abantu bakunda gushaka umenga ibi bintu byo mu isi y'umubiri barashobora kuza barabinywanisha n'ibizu. Hari ibintu bitajayo mu mpemu, nta vacances bayo. Mu mpemu ntibaruhuka. Bibiriva ngo musenge bwira gute? Bwira mugenza gute isi y'imwemu n'isi y'umubiri biratandukanye. Nta ropo. Ivyo byose mubona mwisize mwagize gute? Mwisi y'imwemu ntavyo. Mwisi y'imwemu ni darabosha kanta ya levo. Mwisi y'imwemu nugusenga. Mwisi y'imwemu nta bindi bikenewe. Niwashaka genda muri saro bakugire neza, bagusige sawa. Menya neza yuko utagiye mwisi y'imwemu, wagiye mwisi. Ambara neza ubegwe, guri impuzu ziza y'igiciro ni vyiza. Mugabo tujuru ni mwisi. Nimugire gute? Nimuvyitiranye. Hari umuntu ashobora kubegwa Papa Jordi yinje nga akibagira no gusenga. Kaja ngo nibaza ko bariko barandaba. Nta numwe ahari. Kiretse ushaka kumera nkawe. Bana b'Imana ndabwira ikintu kimwe. Ibi ndiko ndavuga ntabwo ari bibi. Kubegwa si bibi. Gusa neza si bibi. Mugabo ntibitware ikibanza cy'Imana. Kuko Imana irafuha. Nikene kwagira undi muntu afata ikibanza cyayo. Imana ntawe ufata ikibanza cyayo ntibibaho. Ndakwinginze nimburi hano imbere yuko ubaha abandi bantu bose, ubaha Imana. Imana ikubwiye ni wumve, naho abandi bose bakubwira ntiwumve. Ube wumva iki Imana ikubwira, kuko ntushobora kumbwira ariko ushobora kumvira abantu ngo bikuranire kumvira. Ntushobora kumbwira ariko ushobora kumvira Imana bikuranire kumvira abantu. Oya, mu yandi majambo toujours reference ni hehe. Ego. Nimwibagire yuko hari yindi si turimo. Nimwibagire ko naho twambaye umubiri hari ubundi buzima turimo. Aha mubona mwicaye ngaha, hari abahagaze, hari abariko barayumba, hari n'abaguye. Ariko mwese uko muri ngaha mumenye neza yuko hariho umunsi muzobazwa ubuzima Imana yabahaye.
Amen. Amen. Soma aha Abaroma 8. Murongo 3 niyo ndavuga. Iki vyagezwe bitashoboye gukora kuko bifise intege nke kubwa kameremere kacu. Imana yatumye umwana wayo. Mwende majambo ni vya bine ko ndababwira. Kugira ngo Imana icungure dusubire kandi kugira burya buzima bw'ubumana, tugira ubuzima bw'ubumana ariko buri mu mubiri. Imana vyayisavye yuko ituma umwana wayo. Amategeko Imana yaduhaye vyanse yuko bikunda kubera iki karaktere yacu vyaranse yuko yobeisa ivyo Imana ivuga. Imana iravuga ati cette fois rero ni question ya nature. Umwana w'umuntu nimba atariko aranyumvira ni question ya nature. Ni question ya nature. Il faut rero kufata ijya nature y'umuntu ndayiramplace na nature yanje y'ubumana kugira ngo umwana w'umuntu agire gute anyumvira. Cyo gituma birivuga ngo uwavyawe n'Imana wese ntakora icyaha, uwavyawe n'Imana wese aneshisi. Kubera iki ubumana yaramaze kubuha ikibanza mu buzima bwawe. Niki reka ndagisobanura. Igihe Imana itari bwancungure impagakiza vyari vyoroshe cyane, narigenga cyane, nari libre gusumba umunsi yampaye agakiza. Muti gute? Muze murabe. Iyo murabona nk'ubu iyo atakintu mfise, atakintu nakimwe mfise mu kuboko, atakintu nakimwe mfashe mba ndi libre. Ariko iyo umuntu aje akambwira ati mfatira iki kintu, zigame iki kintu, aho umutima wose w'ibintu byose nkora, ivyo nkora byose ndabikora mugabo umutima wanje uri hehe kuri cya kintu nagize gute. Ni kure n'ubuzima bw'imwemu turi mu buri. Igihe tutari bwakizwe nta kimana yari bwatubitse, nta kimana yari bwatugire. Ariko tumaze gukizwa yaraduhinduriye identité, yaraduhinduriye nature, ducika abana b'Imana. Igikorwa dufise rero ni icyaha. Dufise igikorwa cyo kuzigama iyi nature Imana yaduhaye, cyo kuzigama ubuzima bw'Imana yashize muri twebe. Nimba ejo buzoca mu gitondo, butegerezwa guca igitondo nkibandanya ncungana, mbera amaso, nzigama, nkora ibishoboka vyose kugira ngo iki kintu nabikijwe kigire gute, kibandanye kisigamwa, kibandanye kirinda. Hari umuntu rero yibwira ngo kiriyo ngo reka nkora ibindi bintu. Kora ibindi bintu ngo bidashobora gutuma ico kintu wabikijwe gishobora kwandura cyane gucafura. Biragoye gucungishwa, biragoye kugira ngo zigama ico wabikijwe, biragoye. Je mpora ndaba abana Imana iduha kugira ngo baducungira abana bakiri. Je mpora ndaba iyo nirigwanye n'umwana wanje w'umuhungu aramvuga, ntashe aduga ku mutwe, akwega imushatsi, ibintu byose bishoboka, umenga aguma ashaka kuguma nyivurugako. Hama nkamuraba nkavuga uyu ni umunezero wiwe cyane. Ujya wumva kwezi kuyingize amaboko mazuru. Namubaza Mika, none ukuri kunezerwa? Nkaca niyumvira none umuntu yirigwana nawe kuva mu gatondo, kuva mu gatondo gushika ku mugoroba, iminsi yose yakabaye gushika, uyu muntu bigenda gute? Niho burya ibintu byose tugerageza kumeditako, hari bimwe turabisha amaso, ukaraba ingene ubuzima bugenda ukarimvira. Abavyeyi ndabeshe, ndiko ndavuga ndabeshe. Abana bazi cyarimwe kuri wewe, uca wiyumvira ingene umukozi abajera, kuko wewe baragukorera babikorera icyari mu menga, barafise ivyo baba babitse. Mureke icyo vako ego, oye uruduze hehe, manuka. Umva ugumumeze uku, atuze ku gatabure, manuka Mika, manuka. Nivyo ndi muhira nivyo.
yava kuri iryo ubona duzuye ku ntebe agiye kuri frigo, manuka. Cha wiyumvira rero umuntu acunze agakiza, cha wiyumvira umuntu azigamye ubuzima bw'ubumana mu buzima bwe, kandi ubwo nabwo bukaba bufise intambara iminsi yose, intambara iminsi yose, intambara iminsi yose, kandi harimo n'intambara ziprovoke ubwo buzima kugira ngo bucafure. Uyu munsi ukabaho uri mu bihe bitameze neza, bidasa nk'ukugomba, hakaje ukamva muri we hari indi ryo rikubwiye ngo ngo kora nk'akanaka, kanaka ubona kora gute, ngo udaciye ubwenge ngo ntakazi kawe. Hari ubwenge munyumvirize bana b'Imana, hari ubwenge, hariho no gucumura, hariho ubwenge, hariho no gucumira, ntibisa, ni ibintu bibiri bidasa, ni ibintu bibiri bidasa, ni ibintu bibiri bidasa. Umurongo wa 4, kugira ngo ivyi vyagezwe bitegeka bishikanwe muri twebwe, tutagenda mu buryo bw'akameremere kacu. Hari ikintu nshaka kubaganiriza ko ngaha gitoya, ariko tugenda mu bwa mpwemu w'Imana. 5, kuko abaganzwa n'akameremere k'umubiri bitwararika ivy'umubiri. Kandi uyu murongo wa 5 nshaka cyane kuvuga ko kandi abaganzwa na mpwemu, niyo naringeze, kuko abaganzwa n'akameremere k'umubiri bitwararika ivy'umubiri, kandi abaganzwa na mpwemu bitwararika ivya mpwemu. Kwitwararika, kwitwararika ivy'umubiri kuzana urupfu, ariko kwitwararika ivy'impwemu kuzana ubugingo n'amahoro. 7, kuko kwitwararika ivy'umubiri gutera kwanka Imana. Shaka vuga ahantu hari ibintu bibiri bitabaho, bitajana, sivyo. Hari igihe dushobora kuba tuvyiyumvira mugabo nukwihenda. Mfasiye kuri umurongo cyane cyane umurongo w'indwi mpejeje gusoma, karaktere y'umubiri, ivyo umuntu yokora, ndiko ndavuga mu mubiri, muri ndiko ndavuga ko ingeso zitahimbara Imana, kwitwara ivy'Imana itanezererwa, gukora ivy'Imana ikubuza, kubaho ubuzima ndashaka, kwitwara vya bindi, fata vya bindi vyose muri domaine zose ivy'Imana idakunda. Urabona hari igihe umuntu mubwira ngo kandi hasome wumva icyo ushaka kuvuga. 7, kuko kwitwararika ivy'umubiri gutera kwanka Imana. Ehera mwende majambo, nta muntu ashobora kuvuga yuko akunda Imana ariko ibikorwa vyiwe, ivyo akora, ivyo yirigwamwo bikanka Imana. Mwumvise ibyo bintu bibiri. Mwende majambo, gukunda Imana nuko ibikorwa vyacu ivyo dukora bihimbara Imana. Wowe ntibikeneye kuri ndakuvuga ngo je ndakunda Imana, oya ntibikenewe, ntukeneye no kubivuga. Ivyo ukora, ivyo wirigwamwo nivyo bituma Imana igukunda, nivyo binatuma n'Imana igira gute, yanka. Ngo jewe naho ubona ndi umunyavyango namagusenga iminsi yose, ntibijanye, oya ntibijanye. Banza kwanza ureke ivyaha hamuze gusenga, apana gusenga uvanga n'ivyaha. Cyangwa ni muri umunyavyaha uze hama ivyaha ubisige ngaha. Alo, ntushobora kuvuga ngo ndakunda Imana ariko uravye ivyo ukora mu buzima bw'iwawe ari ibintu bidahimbara Imana, ntibishoboka. Kuko umuntu akundisha Imana ivyo akora, nakundisha Imana ururimi, nakundisha Imana gusenga kuko naje gusenga ngo ndakunda Imana. Oya sivyo bikunda Imana. Ibikundisha ivy'Imana ikeneye ko tuyikundisha no gukora ivyo igomba, guhimba, tuyihimbaze mu vyo dukora. Kandi aha naho harateye ubwoba, ngo hahigwa abapfa bapfira mu mwami, ngo ibikorwa byabo bikagira gute, bikabaherekeza. Narigeze kuricisha nga ndababwira nti nta kintu na kimwe ivyo wokwibwira byose ngo uratunze
ivyo naho ushaka ukagira amakompanyi y'indege ntacu uratunga, ntacu utunze, kuko ivyo vyose nta na kimwe kizoguherekeza sauf ibikorwa. Ibikorwa ni navyo umuntu ashobora no gushika imbere y'Imana. Umva ntimutandukana navyo. Nuzoja mu ijuru azoja mu ijuru kubw'imirimo myiza, nuzoja mu muriro azoja mu muriro toujours ni ibikorwa. Mwandi majambo rero, nimba uvuga ko ukunda Imana, ama acte yawe yemeza Imana yuko uyikunda. Yego nagomba ndababwire, umuti w'ubugororotsi Imana yarawutanze, ni wewe guhitamwo kugororoka. Nta wundi muti w'ubugororotsi, nta wundi muti w'ubuzima bw'impwemu uzoboneka uhimbaye unezereje uhari atari Yesu Kristo Imana yatanze. Nta wundi azoza inyuma yiwe, nta wundi Imana izokwica, kuko nta wundi mu buzima ishobora. Mwijuru nta wundi ariyo, ntawe. Mwijuru hari Imana, hari umwana wayo, niwe bafise natire y'Imana. Abandi bose nabo yaremye, abandi bose nibiremwa, abamarayika nibiremwa, ariko nkuko nababari umwana wayo yavuye muri yo, ni natire yayo. Nimba hari umuntu afise natire y'Imana yari mwijuru, umwe yari, kuko Imana nishobora kuyica. Munavyumva? Imana data wa twese nishobora kuyica, nishobora gupfa. Yishe umwana wawe kugira ngo iducungure. Mwijuru rero nta wundi muntu asigayeyo. Ivyo Imana yategerezwa gukora kugira iducungure, kugira ngo ikuronke nanje indonke yaramaze kubiheza. Hasigaye ko twebwe kujya ku Imana w'icangazi tugaruka muhira, tumenya yuko iwacu ari mu buzima buhimbara Imana, ari mu buzima buhimbara Imana. 12. None rero bene data, turi n'umwenda atari uwa kameremere kacu ngo twitondere ivyako. Mwandi majambo, iri jambo ricuruye no kuvuga yuko umuntu wese yicaye ngaha avyuka buri gitondo ari umukreditere kubwo kugororoka. Umuntu wese Papa Jordi buri gitondo avyuka afise ideni ryo kugendera mu buzima bugororotse. Uko umusuza umenye neza yuko muri actif na passif hari ikintu gikenewe kugira ngo habeho equilibre. Allo, amen. Nta wundi mwenda, umwenda Imana itubwira suwa kameremere. Oya, umuntu wese ategerezwa kuvyuka azi yuko arajijwe ishinga no kugira gute, no kugororokera Imana. 13. Kuko namba mwitondera ivya kameremere kanyu ntimuzobura gupfa. Ntimuzogira bute, ntimuzobura gupfa. Ariko nimwicisha, oya reka ndasome neza, havuga ngo ariko Imana niyicisha, Imana niyiza ikicisha. Niko handitswe? Bande kuko irabizi neza ko uwakire Yesu Kristo arafise autorité yo kwicisha caractère, arafise autorité, arafise ububasha bwo kwicisha kameremere yiwe ivyo mpwemu amubwiye. Amen, 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 haleluya. Kuko namba twitondera ivya kameremere kacu ntituzobura gupfa. Ariko nimwicisha ivyo umubiri ukora, muwicisha mpwemu muzobaho. None aha ndangirije nahajya natanguriye, mubona hadasa toujours ni ntambara. Mbwira mugenzi wawe uyu munsi iriho, uyu munsi irahari intambara, uyu munsi irahari y'impwemu n'umubiri irahari, izokwama iriho gushika Yesu aserutse ku bicu. Aho umuntu azoba agize gute, asuye kandi guhingurwa akabaho bwa buzima benshi bama biko baritiranya. Hari abakwigisha bakakwigisha bwa buzima bwo guhingurwa gusha Yesu aserutse, bakabwitiranya n'ubuzima turiko turabaho uyu munsi. Ntibisa. Uyu munsi turiko tubaho ubuzima murashobora kwibaza yuko
ingorane iri ku isi ari ikindi kintu. Ingorane iri ku isi nta yindi, ni iki kintu mpejeje kuvuga muri kino gitondo. Nimba mubona ku isi yose ari ikibazo, ni iki kintu mpejeje kuvuga muri kino gitondo, nuko impwemu itaganje idacinyiza umubiri. Kuko mu mubiri niho havamo kwica, mu mubiri niho havamo kwiba, mu mubiri niho havamo gutukana. Iyo rero impwemu y'umuntu iganje, ibi bintu byose mubona ngaha ku isi ntibyari kuba bihari, ntibyari kuba bihari. Haleluya, haleluya. Mwese rero muri ngaha muri kino gitondo mumenye neza yuko hariho ubuzima bwo mu mpemu, hariho ubuzima bwo mu mpemu, hariho ubuzima bwo mu mpemu, kandi ubwo nabwo burakeneye ikiguzi cyose gishoboka kugira ngo bugende neza. Amen, amen. Murashobora kuvyaguruka. Mu majambo nababariye, shaka ko mugumana ya majambo nababariye. Naho Imana yo manuka ikakugirira ubuntu ikaguhagarara iruhande kugira ngo utahure uburemere bw'ikintu nakwigishiye muri kino gitondo, mugahagararana mukagumana, umenye yuko naho yohagararira hafi yawe ugumana amahitamo. Guhitamwo urabigumana. Naho yo kuduzi kakujana mu ijuru imbere yayo uzogumana uguhitamo. Guhitamo nuko iwawe kugira ubuzima bwo mu mpemu butera imbere n'ubu nyene no guhitamo kwawe. Wewe uri ngaha muri kino gitondo nagomba ndakubwira ngo nimba ari ikintu utegerezwa gukora mu buzima bwawe ndukugiramo amahitamo meza, kuko Imana nta muntu izotwara ahantu habi, umuntu wenyene ni wazokwitwara ahantu habi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yaremye ibintu vyose ari vyiza, ariko toujours kubera umwana w'umuntu afise guhitamo, niwe wenyene yasuye kandi arihitira mu ivyo agomba. Amen, amen. Irya kabiri kubera iwacu ari mu buzima bw'impwemu, ari mu buzima buhimbara Imana, igihe cyose uzobaho uri kure y'ubwo buzima ntuzofu ubaye amahoro. Kubera iki? Ikintu cyose cyama cyifuza kugaruka aho cyavuye. N'abagenda bakorera Satani bakubwira ko atamahoro bafise. Kubera iki? Ubuzima bwabo Imana ingene yabubahaye ntiyabubahaye kugira ngo bugendere mu vyaha, yabubahaye kugira ngo ubuzima bucike ubugororotse. Mwana w'Imana, urashobora kubugendera mu madecision ufata atariyo, abaguhanura bakaguhanura ntiwumve. Ijambo ry'Imana cyo rivuga ku buzima bwawe nta gaciro riha. Ariko nagomba ndakubwira ikintu kimwe, conscience yawe irabikubwira, urabizi neza yuko ikibi kitigera giha umuntu amahoro. Mwebwe rero murihenda mukibaza ngo ndiko ndubuzwa amahoro ngo kubera kibi nakoze. Oya, nuko ico kintu wakoze kidahuye na origine y'ubuzima Imana yaguhaye, ntibizokwigira vyumvikana. Mwandi majambo amaherezo no guhitamo kubaho ubuzima bwumvira Imana. Amen. Kama magari revera fata uyu mwanya abandanye na programme. Hallelujah. Yesu nashimwe. Maze umwanya mutoya shitse ni sindamara n'iminota 5 ndatekereza, ariko birashoboka ko ibintu mvuyemwo ari byo mwari murimo.
jewe mpejeje kwigisha ijambo ryo mu Tesalonike ba mbere gice ca 5 aho avuga ngo Imana ikeneye gusubira kugaruka isanga imuhemu umubiri n'umushaha bitagira umugayo. Nigisha Abaroma 12 umurongo wa 1 n'uwa 2. Mutange imibiri yanyu ibimaze bizima vyera, niho kuyikorera kwanyu kogira ukimaze. Nshitse muri parking numva ari karavuga ibijanye na kameremere. Naganiriye ku kameremere ku mubiri, nganira wisanzwe nababwiye ubuzima bw'ijuru. Hejuru y'ivyo dukora iwacu ni mwijuru. Hejuru y'ivyo muri ko murarondera iwacu ni mwijuru. Mutunge, mutunganirwe, muroranirwe n'amahoro menshi. Murakagiraho muba mwubahwe, ariko nimba ivyo twirukamwo bitwibagiza ko iwacu ari mwijuru, nta muhomba hari hano musi y'izuba nkawe. Mwijuru rero si ahantu twiyandikishije hama ngo twibere uko dushatse, ngo hageze kuri wa musi ngo twisange turi uko twiyandikishije. Mwijuru turaharanira, turahagwanira. Ndabasavye ntimube za nkumi 5 zimbura bwenge, nazo zitwa ko zikunda Yesu kandi zikeneye ko Yesu yoziduza nazo zikamusanganira. Ariko mbega ushaka gutegera Yesu ukwije ivyangombwa. Nasozereye mvuga abantu bazagenda kwihana barimwo mbombone muri oxygene, ngurumva ngo ngira ndakubwire ngo ivyo nakoze, ngurumva ngo na madame ntavyo. Ntidukeneye kwihana turi ko mbombone, dukeneye kwihana tugikomeye. Kwa ayo mahirwe ntitwama twayaronse. Nababishinga intayi y'umuntu 2016 bampamagaye ngeze ku muryango wa hôpital militaire, abaracikanye yantumye ko amahirwe yo ku muntu tanyuma siyo umuntu atunganya ubugingo bwiwe kiri muzima agikomeye. Rero numva sinzi ivyo mwaganirijwe, ariko ndumva umenga turi muri ico kirere. Ni ibinyene mwabwiwe namwe. Dusenge ntibigende gutyo, dufate umwanya wo gutunganya ubugingo bwacu. Dusenge hama ubwira Imana ati Imana fasha ubugingo bwanje, umushaha, umubiri, le corps, âme, esprit ikeneye kubisanga bitagira umugayo. Nisame mpakuba amaso, mpakubera amaso ubugingo bwanje. Tunganya ubugingo bwanje. Nukuri ntitwobura ivya hano musi y'izuba ngo tubure n'ijuru, nubwo navyone yabidusezerana ivyo hano, ariko nivyo turiko turarondera mu gihe tutazirikana ko iwacu ari mwijuru, mu gihe tutazirikana yuko turi ingenzi n'akavantara, mu gihe tutazirikana ko dusavye indaro hano musi y'izuba. Nta ruhombo runkurwo. Abe sabriya dofa. Isengero ubwira Imana ati nyuhagira, tunganya ubugingo bwanje. Oh, shimwa Mana, shimwa Yesu, shimwa Mana. Sinzi igituma uri kuratanga iyi message Mwami, sinzi igituma uri kurategura umugeni, sinzi igituma uri kurasaba umugeni ko yiyeza akitunganya. Erega ibijanye no kukwegera, kugusanganira n'akabanga, nta muntu n'umwe azi umunsi n'isaha. Ivyo twokora vyose waraduhishije kumenya umunsi w'umuntu aho uzomwiyegereza. Ako n'akabanga gakomeye wihishirije, uragahisha ntiwakatubwira. Ntidukwiye kwiyanjanjwa ko tutazi umunsi n'isaha. Ntidukwiye gusamara ntazi umunsi azontwarirako. Untabare kuba maso, untabare gutunganya ubugingo bwanje. Mutange imibiri yanyu ibi bimaze ibizima vyera, niho kuyikorera kwanyu kuzogira ikimazi. Ntimushushanyo n'ivy'iki gihe, ariko muhinduke rwose mugize imitima misha. Rabasha briya dofa.
dufashe Mana, udufashe, ufashe abera kuzirikana icyo wavuze. Twoye kuza turakomantaza imitima iyo uri kuravuga, twoye kuza turasamara mu gihe uri kuravuga Mana, twoye kuza turafata minenegwe igihe uri kuravuga Mana. Udufashe, udutabare. Bibiliya ivuga ngo utejejwe ntazobona umwami Imana, utejejwe ntazotumbera umwami Imana. Dukeneye kugaruka asanga umubiri mwemu n'umushaha bitagira umugayo. Dawidi yaranditse muri Zaburi aravuga ngo nabitse ijambo ryawe, Zaburi 119, nabitse ijambo ryawe mu mutima kugira ngo noye kugucumurako. Iryo jambo ribe muri mwebwe rigwiriye cyane, iryo jambo ribe muri twebwe rigwiriye cyane. Iyo rigwiriye muri twebwe riradukangura, riratwibutsa. Abuzuye ijambo ntibareka gusenga, abuzuye ijambo bakwegerwa kwegera Imana. Ivyo wamugaburira umubiri wawe cyangwa imwemu cyangwa umushaha, aho ugaburira cyane niho haremera. Nimba umubiri ari wunurisa cyane, imwemu ukayirengagiza, uremereye iwabo y'umubiri. Ariko nimba ugaburira imwemu cyane, umubiri n'umushaha biracinyizwa. Pawulo aravuga ngo ndiruka ariko si nk'utazi yaja, ntera ibifunsi ariko si nk'uwuhusha. Aravuga ngo ngwanye umubiri wanje nkawuhindura umuja, ati kumbure sinze mboneke kuri wa munsi ntemewe. Nari nibwiye ko nanje ndi mu rugendo. Turanse kuba amapankarte, turanse kuba abakokayi barangira imiduga abantu bakarangira amakartiye aho bagiye, ariko twebwe tutava aho turi, ubuzima bwacu budakura, ubuzima bwacu butafise impinduka. Udutabare mwami. Uyu munsi uri kuravuga tukabifata nk'ibisanzwe, ariko wa munsi ni watuza ko giturumbuka. Bibiri tubwira ngo tuzokwifuza ko amabuye atugwa ko atwankire, tuzifuza ko imisozi tugwa ko itwankire. Urya munsi ngo uzoba ari mubi cyane, uzoba atiteguye, aragowe, uzoba nukuri. Bibiri ivuga ngo musenge ubudasiba, eheraba nzoza nk'igisuma. Iyaba njye n'urugo amenya umunsi igisuma cyoziye ko yoraririye urugo rwiwe, ariko ndabibabwiye ndabibaburiye, ninaza sinzobaburira, nzoza nk'igisuma, nzoza giturumbuka. Ntimukadandahirwe, ntimukaborerwe. Turakeneye kuba supre, turondere mu nyonga z'Imana, twuzure ubwiza bw'Imana. Bibiliya ivuga ngo ntimukazimye mwemu, ariko mwuzure mwemu kugira ngo mudashitse ivy'akameremere kanyu kifuza. Tugirire imbabazi, tugirire ubuntu imbere yawe. Gire neza abamama bumvise ubutumwa, abapapa, imisore n'inkumi n'abana bamaze kumenya ikibi n'iciza. Udushoboze kugendera nawe, duhindishwa agashitsi n'ijambo ryawe. Ibi inyiyo tuvyirengagije, Bibiri tubwira ngo dukwiye kwitegana wa munsi w'uburake bw'Imana n'ubwoba bwinshi, duhinda agashitsi. Iyo tubifashe nk'ibisanzwe, twitegana ujya munsi w'uburake bw'Imana duhinda agashitsi n'ubwoba bwinshi. Icyubahiro kibicawe Mana, wakoze kubw'umusavyi wawe wakoresheje, wakoze abaguhindukiriye aho tuvuye, abakijijwe, ababohotse. Ishimwe n'icubahiro bivyawe. Reka tumukomere amashyi umwami wacu, muhezagirwe cyane. Amen. Mwicare gato, numva ntaragira kindi kintu mvuga. Mbasabe nimba hari umuntu ari muri kino kibanza atarahereza ubugingo bwiwe Yesu, mugerageze iyi mikro muyihereze pwa. Numva ndiko ndavugira mu kinogo, muyihereze imbaraga. Naherutse mwanzaniye mikro hari iyo ndi muga ntayo bageze bama, iracariyo yasigiwe ndi, donc ntiyanavuze ko bayimpereza, yayishikanye ntiyavuga. Muyihereze pwa. Ndashaka gufasha umuntu atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwiwe.
intambwe ya mbere dushoboza kugira ngo tubeho uko Imana igomba bitangura no kwiyandikisha. Kwakira Yesu no kwiyandikisha. Kwiyandikisha muri ubu bwami, kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Iyo utaratura ngo wakire Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, ubu uri umukozi atanditswe. Hageze igihe cyo guhabwa salere, wewe ntabwo uburimwo, nta gahato kaba karimwo, ariko nagira ndaguha amahirwe nimba uri ngaho utarakira Yesu uzumwakire. Ntibiteye isoni kuko twese niho twaciye. Kwakira Yesu ntabwo biteye isoni. Umuntu yizeresha umutima akakira ukugororoka, yaturisha akanwa kiwe akakira agakiza. Ngwino wiyandikisha, ndaguhaye amahirwe mu munota umwe gusa. Umuntu azi ko atarakira Yesu, ngwino wakire Yesu. Ngwino wakire Yesu, ndakurorere. Ngwino wakire Yesu, urabizi ko utaramwakira. Ngwino niyo mahirwe ya mbere, ngo wakire Yesu. Ngo wakire Yesu, ndagutegereje. Ndabizi umuvyeyi wese yagiye kuvyara ntibiba vyoroshe, habamwe amadifikirite atandukanye, ibise. Ndabizi ubu uri kurasuhuza umutima, ngende ngire gukizwa n'igikorwa kiri sacré, gikorwa gikomeye. Nico gituma bitafa gukundira umuntu gupfa guhaguruka. Iyo nesha, ndashaka uneshe, nesha uhaguruke. Nesha iryo jwi rikora kubwira ngo ngoyo nesha. Twese twaranesheje. Uyu munsi tufise amahoro. Kwakira Yesu bitanga amahoro. Ngwino Yesu aragukeneye. Ngwino Yesu aragukeneye, ariko aradodora ku mutima wawe. Ngwino, ntugire isoni. Ubutumwa bwiza niho uteye isoni. N'ubushobozi buzanira uwizeye wese agakiza, buzanira uwizeye wese gutabarwa. Haleluya. Bampereze kantike ndirimba indirimbo umwanya mutoya intorere ngaha, hama tuje mu wundi mwanya mwiza. Icyancishe ngwino aranesheje, dukomere Imana amashi. Ngo hagarare ngaho, urakoze cyane, uranesheje. Nesha, guma ngaho, nesha nawe. Ndabizi Satani n'umugome aca yugurura amatwi cyane kurusha umwanya wundi wari kurabwirwa ubutumwa. Ntugende uzobigire undi munsi. Nesha, nesha, ngwino umaramaze Satani, wakira ico wari warabuze imyaka yawe yose. Umunsi twakira Yesu nico gihe nashoboye kwakira amahoro. Mama tampaye, bakuru wanje batampaye, kuko twari tubanye mu nzu twese atamahoro dufise. Ariko uyu munsi jewe n'inzu yanje twaramenye umwami Yesu. Haleluya. Urakoze. Twongera amashuri umuntu. Hari uwundi, ariko hari uwundi. Sinihuta, ndakurorereye. Sinihuta, ndakurorereye. Urakoze mpemu yera, ndakurorereye. Kenshi igikorwa cyo kwakira Yesu ari gihe tukinyaragasa, kandi ari cyo gikorwa gikomeye kiza gitera ijuru umunsi mukuru. Kwakira Yesu nico gikorwa cyonyene mu ijuru bateka bakavuza ingoma bagatazira za matowazi, kubera ubugingo bumwe gusa bucunguwe. Ntimushobora kuvyumva ubugingo Imana icunguye. Ubu hari iminsi mikuru. Iyo twubatse amazu nitwe tunezerwa. Iyo tunze amamiliyoni n'amamiliyaridi n'ivy'iwawe, ivyo ntibikanga ijuru. Ariko iyo ubugingo bumwe buvuye mu mwiza bukimukira mu muco, mu ijuru ngo habe iminsi mikuru. Petero yaravuze ngo mu cete ciwe ca mbere, yaravuze ngo Imana ntitebeje isezerano nk'uko bamwe bavyibaza, ngo ariko irorereye ko abantu bose bagira gute, bihana. Très important. Mukunzi wanje, turakunezera, uranesheje, ugiye kubona ubuzima rero. Nta buzima biriva ngo kera nta bantu twari turimwo. Ndubwiriza none Mukiza numvise ijwi ryawe
y'imbabazi rimba nama nditavye Yesu cyane amaraso avuye anyo ndazi ko mfise ivyaha ndazi ko mu mutima vyose nawe nditavye wona jemukiza amaraso avuye anyozea kandura mu mutima kandura wuzuye uzuye amahoro na ndazi kuzomfashisha ndazi ku imbabazi ivyo wansezeranije bizoshika vyose shima amaraso yawe shima ankuye kw'ivyaha ye kw'ivyaha mpimbaza n'ubushobozi bunkiza intege nke
mwami mwiza w'umunyabuntu uragahezagirwa kubw'ineza yawe mana uragahezagirwa kubw'urukundo rwawe nyaguhora uragahezagirwa mana kubw'ubugumbiye umusavyi wawe igikoresho cawe mana umuhe gushinga imisi umuhe gukomera muri wewe umuhe kugendana nawe urukundo rwawe rumuganze n'ubuntu bwawe abazi zawe zimugota ubuzima bwiwe bwose uhera uyu munsi akwitiriwe ndaziko vyinshi mu mutima vyose ndabikusaniye reka dukomere Imana amashi menshi. Yesu aguhezagire, subira mu kibanza, Imana iguha umugisha, ubuzima bwawe buracunguwe, Imana ikugirire neza. Amen. Mumfashe tumwongere Kristo amashi menshi cyane.